Reka tubaramutse cyane abakunzi bo Korea Burundi aho muri hose nibaza ko muri aho meze neza kandi mukomeye. Mushima n'Imana na cyane cyane ko mwino minsi bisaba ko umuntu yegereza Imana kugira ngo ashobore kuba ameze neza. Rero uno munsi ndabazaniye amakuru ashushe. Uno munsi dufise amakuru yo kuwa mbere. Muri filime rero dushaka kumenya kuwa mbere harengana ibikorwa vy'abandi. Muri filime dushaka kumenya mbe kuwa mbere harengana filime z'abandi. Filime zitwa gute? Zirengana sangapi? Ni ibintu nk'ivyo tuza tubashikiriza buri munsi kugira ngo mumenye ibikorwa vya filime uko biriko biragenda bigenda bikurikirana ku mwanya. Rero icyo novuga nongera nshimira abantu mwese mwahisemo gukurikirana Are Burundi, mukomeze guhezagirwa mugira imigisha n'imihezagiro, n'abandi bose batarayikurikirana ngira ngo vuba baratangura kuza kugira ngo bashobore kugenda batera impunga mu bintu bigiye bitandukanye, guterera umuntu mu vyiyumviro, guterera umuntu n'ibindi babigiye bitandukanye, ko na cyane tuba tukiri bato, tuba dukeneye abatama bakuze ndetse n'abandi bose baba bafise ico bashobora guterera mu mihingo iba igiye itandukanye. Rero uno munsi twabwira amakuru atandukanye. Turahera muri Twafa kwa Fanny Lavine, bafise filime iriko irarengana cyane, imwe by'agatangaza, igeze kuri episode, ni saison ya mbere, igeze kuri episode ya 12. Ni filime bitwa Data, aho ari filime nziza cyane igenda irimo impanuro ziba zigiye zitandukanye, aho bagenda baduhanurira ibintu bigiye bitandukanye, batubwira ko ibintu by'imiryango ukuntu bigiye kuvyitwaramwo mu kibano, abana mwibarabara, abana bafatwa nabi, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye mu ngo, abavyanse ko babana, ibintu byo gukunda n'abantu benshi. Ibyo byose ni inyigisho ushobora kugenda ukaraba filime Data kugira ngo ushobore no kwisanga nawe watahuye uruhande rwawe uba urimo. Rero iyi filime igenda irimo amajambo agiye atandukanye, haba hari ukutumvikana k'umuvyeyi ndetse n'umwana wiwe, gushakisha umuvyeyi, bagiye barondera bigiye bitandukanye, gushakisha umwana yabacitse. Ibyo byose ni ibintu bigenda vyigisha ibintu bigiye bitandukanye. Aha rero hariho amajambo abakomeye bagiye bavuga ati bagiye bavuga ko atari vyiza guhemuka, kandi niyo uhemutse uraba buhemukira. Guhemukira umuntu w'inararibonye, umuntu akuze, ngo birangira bitakwereye kiretse ari wabyishakiye ugapasa. Bagiye bavuga imigani iba gitandukanye, ihorihori ihonya umuryango, ihorihori rihonya umuryango. Ariko munsi yaho bandanije uraba iyo filime bagiye bavuga ati kudahanimbwa byorora imisega. Rero iyo filime yarabandanije, ni filime irimo imigani myinshi, burya niyo abantu bakuze iyo uri kurayiraba ntushobora kwitahura n'ingoga utabanje kubaza abandi bantu. Hariho uwundi mugani munsi bavuze ngo umwana w'inkende ngo apfa yurira igiti. Ni na cyane ko bari ko batanga akarorero ku mwana bari ko barahiga, umumama ashakisha kugira ngo bamufashe, ariko abakutumvikana niwo yarabwiye ngo amufashe. Urumva ivyo byose ni ibintu bigenda bihirukiye muri filime Data. Rero tubahutumirira kuyiraba, isohoka ku munsi wa mbere isaha 2 ibigiye ku rubuga. Iyo filime ku munsi wa mbere isaha 2 ibigiye ku rubuga rwa Twafa. Ni filime ya Fanny Lavine, Mama Lao, ego. Rero tugende kandi kwindi filime yitwa Feu Rouge. Feu Rouge rero igeze kuri saison ya 4 episode ya 11, iva muri Burundi Film Academy, cyane Burundi Film Academy isanzwe irongowe n'umushinga ntahe bitwa Iradukunda Liberi Batazira Soro. Rero ni bimwe bigenda bivugwamwo, havugwamwo ibintu bitari bike, kuko uvuye kuri saison ya 4 filime igenda igira ama episode 12 ukabugeze kuri saison ya 4, kumbure hariho ubutumwa bwinshi umaze kumenya, kandi hariho ubutumwa bwinshi babwiye bitandukanye kandi buca imbere yawe, kandi namba utarahinduka nibaza ko bikigoranye, ariko ushishikara uyiraba kumbure uzogeraho uhinduka. Rero kuri saison ya 10, kuri episode ya 11 habaho uku kuntu kwaba basore bagenda gutera amada, hama bakayihakana bagaca banyika, umukobwa gasigara pambana n'iyo nda wenyene gushika yivyaye.
rero aha hantu habayeho ikintu kidasanzwe, wewe inda yagiye kuyemera ari uko ashizwe mu bihano, kuko yararondewe arafatwa ashirwa mu bihano, inda aza kuyemera ashizwe mu bihano, biba itegeko ko aja gusaba imbabazi ko yateye inda. Uwo yateye inda nawe kubera akababaro ndetse no kumusiga, biboneka yuko umenga yari amwikuyeko kubera ako kabazo yari agize, ahubwo vyari kuba ngombwa ko basangira ibibazo, na cane cane ko baba babwirana ko baba banakundana, biza kurangira rero amutaye asigarana ishavu rinini cane, ariko yaramusiguriye uko vyagiye bikurikirana, tubona umenga azohavamo ababarira, nubwo vyarangiye tutabonye ko amubabariye. Rero nuko habayeho ku ruhande rwakurikiyeho, habayeho uruhande rwa Ira ku kibazo co gutanga impapuro, kandi impapuro ariyo ntsinzi yari asanzwe afise. Impapuro arazitanga, burya abagore baradufise, bagutumye umugore nibaza ko binyaruka kumutora, nta muntu n'umwe yokwirarira, nta muntu n'umwe yokwirarira, ariko Ira yabaye incabwenge, mu vyo akora vyose yabaye incabwenge, aba yasigaranye kopi z'izo mpapuro. Harya rero baca bibaza ngo baramushoboye, haca hakurikira iturigwa ry'izo mpapuro, kuko hari uwavuze ngo tuzitabure. Mama Lucky Happy nawe aravuga ati kuzitabura si uwo muti, ashobora kwibaza ko n'udupande yoduteranya, baca baraziturira, bibaza rero dossier kibaye classé sans suite, ariko ubu ntibariko bariyumvira ko asigaranye kopi, aho wazimufashe kuzironka yahise aza mu yindi shusho amubwira ati burya ibintu bimeze uku, na cane cane ko byasaba ko aca yipanga nk'umuntu w'umugabo. Aza gusanga rero ikopi irahari. Rero novuga ko Ira nta bundi bukirira afise mu ibi bintu atari zijya mpapuro. Rero izi mpapuro akihenda akazibura, bigaragare ko Ira ibintu vyiwe bizoba bihiye, amaduga bisigura ko atakintu na kimwe azobaza, bisigura ko atakintu na kimwe. Urumva ni izi mpapuro zimuha n'uburenganzira bwo kuba yitwa umwana wo mwarurya rugo, kuko gushika ubu haheze igihe kinini atabarizwa mwarurya rugo, nubwo mushikiwe ari yari nawe nyene bitamworoheye, bisaba ko zijya mpapuro ategezwa kuba zifise kugira aronka uburenganzira bwo kuba yobandanya. Uri kuragenda ubandanya iyo filime, urabona ko ubwo twokwitwa rupfu nawe nyene yaziwe, ariko twabonye akubitwa bimwe novuga bitangaje, ariko tutazi ko bizokurikira, kuko ashobora guhembuka mwujya mwanya agiye. Rero nobabwira ati mukurikirane Feu Rouge, nayo nyene ni filime nziza, iba novuga ko abantu bariko barishimira cyane, iri kiva ku rwego rumwe iza ku rundi rwego. Aho rero turi kuwa mbere, iyo filime Feu Rouge icako kuri YouTube yansoro ku munsi wa mbere isaha 2 iba igiyeko. Tubandanya ku mafilime arengana ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere hararengana iyindi filime bitwa Akotsi, ica ku rubuga rwa Berenduwayo. Akotsi rero ni filime irimwo ibintu babege bitangaje, nahone baravuga ibintu vy'amada, umugabo yateye inda abakobwa bashika bangahe batatu, ariko babiri bakaba aribo bafashe fresh, bakaguma bavuga ko yabirukanye akazana uwundi mugore, nabo bakavuga ati ntitushobora kuvyemera, aho bafashe ingo yo kuza kurara ko mugabo. Uwo mugabo nawe akaba ari umuntu nyene aba afise ikibazo mu bijanye n'amabanga yabubatse, nubwo biruko abambere bo vyarakunda bagahuza, ariko yazanye ico witwa gasheshe, vuga ati ntago nshobora kukurekura, ntago nshobora kukureka udatunganije urugo, utubaza urugo neza. Ibyo byose bikaba vyagiye bikurikirana, aho ibi bintu byo gukora amabanga yabubatse bisaba na cane cane kwihangana, kuko ubu hari ubugwayi babwe bitandukanye, ugasanga biba biriko biragorana. Rero iyi filime iduha inyigisho iba igiye itandukanye, itumirira abantu kuvuga ati yamara ibi bintu biragoye, na cane cane ko biba bisaba kuba hafi cyane, kuko bisaba itego na stress, kandi hari igihe kubera ko turi mu gihe c'iherezo ubugwara buriyadukiza, ugasanga umuntu yadukanye ingwara atarafise. Rero aba mama baba bari mu rugo bobo sinzi imbaraga baba bafise, bo baba bafise impano ziba zigiye zitandukanye, bakwiye kuza baradutahura bakamenya ko ibintu bigenda birahindagurika, bakagira ukwihangana. Rero umutama Berenduwayo yagiye ahura n'ibibazo babige bitandukanye mu rugo, aho yagirizwa inda 2, yagirizwa abakobwa 3, yateye amada, kandi akabikora novuga ko
mu gihe kimwe, kandi abo bandi nabo bakaba badafise ukundi kuntu bashobora kubigenza ko na cane cane bisaba gushigikirwa bava mu miryango iba itifashe. Ariko turabona mu kuvuga ko birukanywe muhira baza kwa Abeli habaho ibindi bintu twagiye gusanga batirukanywe, ahubwo bamwe muri bo bariko bararonderwa, aho na cane cane basanzwe barangwa nubwo nokwitwa ubutandero ndetse no kutifata mu rugo, kuko ibi bintu biragoye. Ingo nyinshi ziba zifise abakobwa batumva, bakaza kumva ari uko biboneyeko, burya uca usanga bigenda birahindagurika. Niyo nyigisho baduha mw'iyi filime, bavuga ati aba bakobwa batumva, abakobwa biyandarika, aba bakobwa batavyitwaramwo neza, bakwiye kumenya igihe turimwo, bamenye no kwifata, bamenye n'ukuntu bashobora kugenda bayobora amarangamutima yabo, na cane cane ko twakuze twigishwa ko bisaba kwihangana kugira ngo ugere kwihangiro ryawe, kumbure uzoshikira uwo muzubakana ukimeze neza. Ni mwiyo ntumbero rero filime z'Uburundi ziriko zitanga impanuro ziba zitandukanye mu rugo, ku bakobwa, ku bahungu, ku bapapa bakuze n'abadakuze, ibintu biba bitandukanye, hose uza gusanga ibintu bimeze neza. Rero turarangiriza kuri coming soon ya filime bitwa Heartbeat kuva muri Moriyo Channel TV. Iyo filime igaragara kuri Moriyo Channel TV umunsi wa gatatu, nibaza ko 2:00 nayo nyene iba igiyeko. Ayo n'andi makuru tuzogaruka ko kuwo munsi kugira ngo tubabwire kumbure ibintu bigiye bitandukanye, na cane cane uko imisi igenda irakurikirana. Ego mukomeze kubana nacu, dushimira abantu bafata akanya bagadukurikirana, dushimira abantu bahisemo kudukurikirana, cane cane dushimira abantu bemera bakabisangiza abandi. Mukomeze kuhezagirwa, mugire imigisha n'imihezagiro, kumbure tuzosubira mu yandi makuru ya filime ari imbere. Muhezagirwa.